Shalom shalom bakunzi ba Burundi Gospel TV ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. Muri uno mwanya tugira dufate akanya ko kumviriza intahe y'umufrère wacu, ariko imbere yuko twinjira mu ntahe ndagomba nsubire ndagutumirire uje ngaho munsi ugire subscribe, ugire j'aime, ugire commentaire, sigemwe commentaire munsi kugira ngo ibiganiro vyacu bizokomeze kubashikira byoroshe. Shalom. Sinzi ko mwotwidondora kugira ngo imbere yuko mwinjira mu ntahe yanyu tumenye intahe ni yande. Murakoze cyane. Ndaramukije abo kuri Burundi Gospel. Imana ibahe umugisha. Ku mazina nitwa Aaron Sengiyumva. Ndakunda Imana kandi nkaba ndayikorera. Aaron Sengiyumva mbega ninde? Aaron Sengiyumva bwa mbere avuze ko ndi umwana w'Imana. Ego. Igira kabiri ndi umusore. Okay. Igira gatatu ndakunda Imana. Igikira kane mu muryango tuvukana turi babiri. Imana yabanye nacu mu bihe bikomeye. Twaje ngaha dushima izina ryayo. Mbega intahe yanyu ishingiye kuki? Intahe yacu ishingiye ku buzima nagiye ndacamwo gushika na none nkabashima izina ry'Imana. Naciye muri byinshi ariko reka ngerageze kuvuga muri bimwe kuri bikuru kugira ngo bize bifasha abandi, kuko ibihe umuntu acamwo ntaba ari we wenyene, Imana iba iri mu ruhande rwiwe. Kandi ikindi naco mu buzima ni benshi baca mu bihe bitandukanye. Rero intahe iza gufasha kwigisha canke gutahuza abantu batazi Imana. Kuri bamwe iza kuba icigisho umuntu wari we wese. Wambajije ngo Aaron ninde? Nakubwiye ko Aaron ndi umusore kujya nyine nakubwiye, ariko ndakunda Imana. Rero mu buzima kahise kiwanje naciye muri byinshi. Hari ibice bibiri ariko ngomba kuvuga igice cya kahise. Jewe tuvugana turi babiri. Jewe ngira kabiri mushikanje yitwa Everine. Ariko kubera twese ngaha mu Burundi turazi ibihe byaciye ngaha mu Burundi by'intambara, benshi barapfuye, ariko twebwe turi bazima. Jewe rero twavukiye mu Kamenge muri Heha. Ariko bivanye nuko nabaye ahantu hatandukanye, benshi barihenda, ariko origine yacu mvuka ngaha mu Kamenge. Mama na papa niho bari babaye. Papa rero yitwa Amando Ntigira Inzigo. Mu myaka ya kera za 92 gutyo yari mu barongoye komine ya Kamenge ngaho ikiri komine. Rero igihe umugambwe sawa Nyafrodebu utsinze, murabona ko haciye bamaze kwica Ndadaye Melchior ujya president, haciye haba intuzenya ubwicanyi. Rero nawe yari mu mugambwe sawa Nyafrodebu, navuze ko yari mu barongoye komine muri kijya gihe, yari no mu mugambwe. Baca baramwica. Rero bamaze kumwica niho haciye haba ibibazo bitandukanye. Abantu benshi bapfuye, abandi bahungira za Kongo muri Rurare, ariko abasigaye n'ab'Imana izi canke ifite ico yabateguriye. Muri make nanje ndi muri abo basigaye, kandi ndashima Imana. Entreta papa wanje avuka i Muramvya mu Bukeye. Urumva ko iwacu ari Muramvya nubwo bavukiye Bujumbura. Iwacu ni Muramvya. Ariko naragiye ndaba hatandukanye, iwabo na mama ndaraba. Urumva utumaze guhura n'ibibazo bitandukanye. twarabaye shoko kuntu kuko ngira ngo
bivanye n'aba bakera barazi ibihe byahabaye ngaha ahiyo hariya mu Kamenge barisha abantu barabomagura amazu bishika hamwe abantu bahunga abandi barapfa rero kuko nabivuze ngo abasigaye nabimana ikunda canke ifise icyo yabateguriye rero entreta imurambya mu Bukeye niyo wacu urumva niho wabona papa kuko iwabo n'umwana comment je peux parler iwabo nase niho umwana avuga ko ava hanyuma rero intambara itaraba nk'uko papa wawe yotwara umwana wawe havuka kuramutsa nyokuru niko byagenze mushikanje bamutwaye mu Bukeye kuramutsa nyokuru kubijyanye rusanzwe bizwe hanyuma bamutwayeyo papa caragaruka urumva ko yari umuntu ngaha mu Gisagara yasa n'uwakuriyeho yari yaje ari mutoya akuriyeho hanyuma intambara kiratera yateye gutyo ca mu bihe bikomeye sinovuga ko ari iby'inzara cyane ariko nibihe by'umutima utari en place gatoya imbere kubandanya nta mama mwari mufise mama tuya tumufise wewe kuva ico gihe intambara iteye yaciye asubira iwabo wabi yavuka nakubwiye ko nabaye iwabo muhira kwa mama ariko ndavayo urumva ko ntari nduwaho kandi hari ibintu bitari vyiza urumva ko hari abantu bashobora kubwira amajambo atari meza ariko naciye mbera nkuvayo rero kuva ico kihe umva mama ko yari yabaye ngahe Bujumbura rero aje nawe nyakiri muto kuva ico kihe ntiharagira asubira kugaruka Bujumbura nanona ariko nizeye ko azogaruka nzomugarukana ibihe bisubire kuba bya bindi hanyuma rero ndabaho uko ndiga ko narize muri interana hamaze menga imyaka 7 rero nje kuvuga ibihe naciyemwo naragije ndiyumvira ahantu njana mugiye nyene ndiyumvira none cewe kuko mama yarambwira ati abi wanyu kuko nawe nyere yaduze rimwe muramvye abi wanyu beshi barapfuye aba bose barapfuye hanyuma cendaje handi yumvira umva ariko babimbari ndi muri interna je namye ngira ikiganza ciza nabo twiganye beshi barabizi nagira ikiganza ciza c'abantu yuko banyubaha ndiyumvira none kubona inzi ama adresse y'ahantu twava ati none ga eske muri famille yanje nta n'umuntu nta n'igisigarira cyo gisigaye ubwa mbere nariyumviriye ariko ngera kure sinatora solution ndasubira uwundi munsi twari dufise sortie ngenda ahantu abandi bari basokeye je nizi Gitega abandi bari basokeye muri vie ariko je canje ahantu kuko narakunda gusenga canje ahantu ndiyumvira nti none niyumviye kandi ndiyumvira nca numva ikintu nibaza ko ari nka mwe muyera andongoye nkuranye abanyeshure abanyeshure navuga nti kubera nakubwiye ko bari banyuba naragiye mu maklasi yose ndavuga nti je nkeneye abanyeshure bavuka imuravya bose bacara barasohoka baja kuri tere umva muramvya kari nininya cavuga nti umuntu azi yuko avuka imuramvya muri komine Bukeye akiriza urutoki baca barakiriza abandi bari ntimwinjire nimusure mu ishure turavugana kumbe nta bindi twari kuvugana je gahunda nenda yihejeje hanyuma ca ntora umuhungu umwe avuka imbuye yitwa Deris ndamubaza mu Bukeye urahazi ego niyo mvuka imbuye mutumba wacu ni Nyarucamo hanyuma mejeje ndamubaza ati umuntu yitwa kanaka kuko papa wanje sokuru yitwa Mbayahaga
hama mama yitwa Geremana kubera ko bambwiye ko mama yareze sokuru plutôt nyokuru avyara papa yareze kwa Gasore atuzumba dirize umubibi yitwa Geremana yareze kwa Gasore aravuga ati rero abantu bakera ntabonzi tariko mama wiwanje no wakera kandi arakunda kuza gutembera hajya ahantu reka nzomutuma dushanda guhinyisha dugaruce mu gice cya kabiri azi ko hari habamwo trimestre zibiri yego hanyuma igice cya kabiri gatandunguye cyo barambwira ati wa muntu yamutoye usubiye inyuma gatoya naciye nambwira ati uzumba arize tumukobwa yitwa kanaka kandi yitwa Everine ko yobakiriho dusubiye inyuma gato urumva imbere yo kw'intambara itangura nico gihe Everine yari yagiye umva ntiyasubiye kugaruka i Bujumbura na mama wawe ntiyasubiye wewe yarazi ko yapfuye kera nawe ne yari yagiye Muramvya inde mama wawe yari iwabo muri Karusi okay wewe nawe warihe ko mva papa yari yavuye jewe narabaye Igitega ndagaruka ni Bujumbura narabaye hatandukanye okay hanyuma rero aragenda tugarutse muri deuxième trimestre ati mama rero yambwiye ngo bana arabazi ati mugabo hasigaye umubibi papa yarapfuye jamati kubera nambwiye tuzurondere nimero ngenda basanga yanzaniye nimero nda telefone ndakwibutse ko ntari nzi yuko famille yanje atana bamwe bakihari we waruzi ko bose bapfuye yego kandi nubundi nini Bujumbura benshi ntabonzi benshi ntabonzi sinzi ko nabakina baho nda telefona naciye nkorera strategy kugira ngo bigende neza banyumve neza ntinagomba gufasha abantu abiwacu kuko iyo ntavuga ko ngomba kubafasha ntibari kwemera kugira nk'uwo mushikani ntari kwinyemera kakiriho twace tuvugana sinzi umuntu twavuganye ngaho mu micungararo arambwira ati nyokuru wawe ni wakihari ariko mushikawe yaragiye i Bujumbura arasubiye i Bujumbura mbega wari ufite imyaka ingahe wangana gute wiga mu kangahe ico gihe naribwa naca mpeza ntaci imyaka 6 aci imyaka 8 hanyuma mushikanje barampa nimero ndamutelefone ndamutelefone umva wewe ntabwo ntiyarazi yuko ivyo by'abafyeyi ntiyarazi yuko nawe afise uwo bavukana oya ntiyarazi wanashaka ntiyarazi nuko icitwa abavyeyi kuko yari yavuye Bujumbura yari akiri mutoya okay yari akiri mutoya bamutwara i Muramvya hanyuma bamutwaye i Muramvya niho hacaba intambara umva baciye mu iki ni Bujumbura ntibyashoboye gukunda hanyuma ndatelefona nterefonye aranyibwira acumva numvise aturikishije arira kuko yari extraordinaire yumvise ikibaye nibihe ko yaciye hanyuma niho naciye ntegura kujayo cyari gihe bajyambere kuko jeshene bwajeyo narakana nani mutoya candajayo rero aho iwacu imuramvya mu Bukeye yego ngiyeyo ibyabaye ntihataraho ndahashitse kuwo mutumba ko nagiye nta telefone bandondereye abaharongoye ndahashika mwishikaho naciye mbona abantu benshi bashwabadutse yajyambe bashwabadutse mbona urabona bajya abantu ba ruguru bajyana inka bajyana inzara yego
erega nubwo bandabugira nca ndabaza mukuru w'umutumba none mukuru w'umutumba ibi biriko biraba nibiki tereka je nagize ubwoba wumva uca usanga bigoye aca arambwira ngo papa wawe akenshi avuye i Bujumbura ko yari afise amahera ashitse ngaha yababwira mwese ngo afate icyo ashaka mwana waje ngo yariyemera ati rero bibutse hari ibintu yagiye arabakorera ati rero wewe uri fotokopi yiwe rero baciye benshi bavuga ngo gohe ni naka papa wanje yitwa Mando nigire nzigo gohe ni naka azutse baca babazanya kuko je ntahabaye cyane ndende sinahabaye baca bati hoba hariho isano y'uwo muntu naka umukuru w'umutamba tumba rero cyarababwira ngo ni umwana wiwe ego hanyuma rero nca mpamagara umuntu umwe umumama akuze ndamubaza ati none kubera wewe nabonye ariko agira uwundi umumama ndamuhamagara ati ngo hano acambarira nca nabaza ko mwaje muri benshi ni kubera iki ngo ari umuntu ngo yitwa ngo Amando ngo iyo avuye i Bujumbura ngo yahora aduha agacupa ngo kandi ngo umuntu amutuye ingorane z'ubukene yaramufasha ati rero twabonye Musa ati kandi rya mbere tukubonye ati twaba twibaza ati none mwaba muvukana canke bimeze gute aciye mvuga nti tujya ni papa wanje baca baratwenga ati naho utobesha naho woza ati yego hama nca ndashika ahavuka hanyuma ndahashitse nca hasanga nyene hari umubibi turaganira ndabaza ati abo bavukana bari ngo barapfuye kuko kurumva barapfuye ntabasigaye bamwe bafiriye Cibitoki abandi bubanza gutyo bo nanje nk'umwana w'umuntu hamwe numvise mbabaye umva ntoreka kubabara ndabaza mushiki wanje nitwa Verine ari hehe ngo ntakeba ino kuko yarezwe no wavukana papa cyo nibaza kwitwa Senge kandi yari yakuze mu buzima bubi cyane yaranarozwe nk'iyo micungara y'abantu bo ngaho ariko iyo Imana ifise imigenderanire ni ukuvuga iyo Imana igufise ku mugambi cuba turaganira ndabasezeye niho baca bampa nimero ubwa mbere nimero namurondeye ku bwa mbere ntiyapasa cyo bashaka kumpa nimero barambara ati akunda kuzi navuye Bujumbura tuzomurondere kuri iyi ndagenda mbere umko nyene naciye nteramanuka i Bujumbura niho naciye ndamurondera kandi maze kumurondera kubera yahuye n'ibibazo yibaza ko ngomba kumugirira nabi ndamurondeye kuri telefone ambarira ngo nta mwanya afise aranampisha ahantu abo nca ndiyumvira kubera je sanze mfise ubwenge ndemana apari ubwenge bw'Imana afise ubwenge ndemana naciye nkora indi strategy bari bambwiye ahantu yahora asengera yahora asengeramo nca ndagenda sinabaza abanca mbaza umukizwa ndondera umukizwa acyambaye ati ndamubwira ati nkene kunda mu telefona ahubwo wewe mahano address yahorabo ati iyo address uyimpaye jahaye Bujumbura ndahamenyereye kuko nta namakati namuntazi nta kibazo ndamutora ndagenda basha namuteye surprise akimbona mbona mose zarakorotse amugoro rupangu yabamwo abantu yarapangiye avuga ngo Everine ngo umuntu kumenga murasa kubera hari ibintu yari yononye ruguru ibintu by'amatongo gutyo tangura kwanka
ngo je ntawe nzi mugabo ntikwari kwanka komtere hari ibintu yari yononye ariko konona komtere nibihere yaciye aramutahuye hanyuma ndashika turaganira nakubwiye ko akimbona yararize cyane ko numva naje umuntu w'umugabo akozwe ko ndumva nanje ko n'intuzenya atarambira rero mu buzima yagiye ahura nabwo barambwiye ko murambye baroga ariko je ivyo ntavyo ntinya ko yandi mukozi w'Imana ahubwo je mba nkeneye ahantu baroga kugira ngo ndabe ko ubushobozi bw'umwiza n'ubushobozi bw'Imana kungera biba bimeze hanyuma arabarira ngo bamutesheje abagabo bashika kuri 5 ati byagenze gute nayo matongo kugira ngo amwamwa ayadandaze kugira ngo asubize ibyo yakiriye yego ubwira 5 muri iyo famille nyene yego yari ngo umunyabukeye yaraje afise intuze yari yamaze kumuha ibintu byinshi ambwiye ngo wewe nta muryango ufise wowe nta nubwo uja kurongoka umuko umva yarameze nk'umu esclave yarameze nk'umu esclave yego hanyuma ibyo ariko abimbwiye ariko ararira umva ko yararondegwa kujya umuntu w'umukobwa arondegwa n'abantu yego kugira ngo arongo gucukana hanyuma acambwa ati no kumuroga baragerageje kumuroga nibyo ukitwumva ntavyo yararimo cyane ariko Imana iramuzigama kugira ngo bamutumye imbeba mwiyo micungararo gutyo bamwanka namba ati nizo birabaho birabaho nyene hanyuma urumva muri jewe muri yantahe ndiko ndishuka urumva bwa mbere nari nzi yuko atamuryango sigaranye mugabo uramenya yuko ufise mushikawe muranahura murabonana ndamutora je ndamutoye A25 ndi afise 25 nawe yari afise 27 okay hanyuma niho rero yacanyiganira muri ibintu bimwe yagiye aracamwo kubera tuye tufise n'ahantu aho twaba arambaza ngo none ngo parcelle ngo isigwa na papa ngiri hehe nanje ntavyo nzi kubomba arabaye kubomagura sinzi ahiri umunsi umwe niho niyumvire kuburana hacaboneka umuntu ntarinzi duhuye mu ibarabara ambarira ngo ivyo bintu bikuburana tutadanze nanye bihagarike kugira ngo ucungure agatwe kawe ariko imbere Imana izogusumbusha ibiruta ivyo ati wanashaka n'ibindi uzobironka amazi asumbaye ndiyumvira nti none gabasha uyu muntu ambwiye ntituko kuko namaze kubaza ku muntu uzenya ijya ntuzenya ijejwe ibintu by'amatongo muri ville ndiyumvira nti none gabasha ibintu ndabigire undi munsi cenda nje ahantu ndiyumvira ati none gamana ko twari dufise ibintu byari byose ibi bintu umuntu yambwiye byo bari byo canke yo bari muri ba bantu tagomba ko umuntu ashobora kubaburanya cyangenda gusenga ahantu barambwira bijya bintu byo kuvugishwaho ati Imana yagutegura ibisumba biri yagomba kuburanaho ati rero wewe rindira Imana izokugirira neza kuva ico gihe byo kuburana na cyenda biheba umva nashimushanya bwa je na je sinzi yiri koko nakubwiye ko papa wanje yari mu barongozi yego bo muri commune Sawanyafurogero umva hari ivyo yari afise urumva ko yagendana n'abantu bamwe hanyuma mushikanje araryoherwa mugaryoherwa gace kubera yiyumvira ati none ko ari amatongo amwe yagurishije ariko
jewe ntuzenya yiwanje nta hama cyane y'amatongo mfise nta hama cyane y'amatongo mfise rero yararyoherwa muga ubundi mwanya akiyumva ati none ibintu noro umuntu hazo ashira mu gashi cyarambwa nti wumva amahoro nta kibazo ko vyinshi nk'amatongo je nta kibazo mfise nkamwamwe yo ndayafise apare yayo hanyuma niho naciye twaciye tugiye turagena communication kuko icyo gihe menga naba mu Kanyosha naba mu Kamenge muga hamwe kubera ibyo bihe yagiye aracamwo hamwe akagomba kwanka handi kwanka acara umugabo wiwe acagenda muri Zambia sister wawe niwe yagiye muri Zambia umugabo wiwe kujayo bijya bintu baje gukorayo byo bitandaza ibintu aca musangayo amusanzeyo ariko genda tuvuganye arambwira ati cyo ngomba kugenda muri Zambia yego nta kibazo uragenda ariko asiga tutajanye mu ntuzenya mu bukeye yego hanyuma niho yagenda nambwira ko yagira iganza ciza hama nagomba ngerageza ikintu mvuge ko ariko baradukurikirana iyo wihaye Imana cyangwa ukayubaha ukigororokera nayo irakwitaho no mu bikorwa byawe byose rero nawene yaramwitayeho aragira ikiganza ciza kubera rero Imana burya kuvuga Imana ku muntu gusa Imana irabimenya nakubwiye ngo hari ukuntu yanyemera bivanye urumva ko imyaka ari myinshi kandi akaba hari ibintu yari yagize byatumya bitamupusa 100%. Niho yagiye gusenga hacaba umuntu nawe nyene mvugishwa ko nkuko avuga ati wewe wasize Burundi musaza wawe ariko musaza wawe ntabwo wamwemeye ijana kwijana kandi ari amaraso yawe mufise amaraso yego ati rero ivyo bintu utagiye kumusaba imbabazi mu byo uzokora byose nta mugisha uzobona hewe nabonye telefone mbona amarira ngayo mbabarira acambwira ko hari amatungo agurishije hari n'amaparasera yaguze ngaho Bujumbura umva ivyo byose navyo ivyo yabivuze ari uko Imana imuvunduro yego nijewe nakore kuva kera kandi ambwira ati rero kandi uzoze urubaha Imana kushija byose ubu ntabwo ari ino ari muri Zambia ariko babayeho amahoro suye inyuma gatoya naciye sure mu bukeye ngaje nsigaye nk'umwana nk'userukiye umuryango yego subiyeyo nsanga wa mutamakazi yarapfuye ukuvuga hasi yari nta control ari hama niho naciye nyaga n'umumama umupapa umwe papa yakuye ruguru Bujumbura niwe yaciye nyidatifya aranyidondora papa wawe yari umugenzi yego niwe nkuye ruguru nzani Bujumbura ko yarahamenyereye cyane bimwe arambara ati wowe wahuye n'ibintu byinshi kandi amatongo y'iwanyu amwe arahari ariko yandi mushikawe bivanye n'ibihe yahuye navyo yarayikoze ko ariko arasubiza yamba bita inkwano yamba ari bijya bintu batanga ibivuga uruvugano ya bijya umusore umukobwa kugira ngo baze bubakane yego hanyuma avuga ati rero wihangane tuzokufata mu mugongo umva ko ndose abantu papa yafashije yego umva ari benshi ariko habaye umwe identifié yego ati twaramubonyemwo urukundo
abatishoboye yarabafasha hari n'abantu batandukanye yafasha rero mu bikorwa bimwe bimwe zo turagufasha yego ati nivyo umushika yononye hari ibintu bimwe bimwe tuza turagufasha ariko tuguhe n'impanuro kuri wacu urumva utangwe kumva abantu bavuga kuri wacu uri wabo wahura ugira ngo ntabe wanyufise barandagira igikundira aho hantu ariko nuko benshi banywa inzoga ariko nzobabwira ubutumwa n'izina rya Yesu yamina bakambwira ngo rero ngo duhe icupa bo nkabagurira rero kuvuga umuvuga butumwa ofite ugira ngo ubwire umuntu ubutumwa bwiza nuko umufatira guca kunda rero ndabagurira umvanje muri ico gihe ndacyari mu ntahe aho wari wamaze gukizwa bon jewe nasanzwe nkijijwe nakuriye muri Pentecote ariko nagiye kumenya ko nakizwe ibi vyarejareje nk'ivy'abantu by'abana bo gusiga ariko Imana yagiye kumfata neza mu ivyo bihe hari n'ibintu Imana yampishurira biratangwa kumva jewe narumva ijwi ry'Imana ariko nimba ati ibyo bari biki munyo ntahe navuze ngo hari igihe kimwe nubwo babimbariye ibyo ariko hari igihe ijwi ryaza riransanga yambwiye ati uri umwana wanje ndakuzi kuva ku mushatsi gushika ku birenge kandi naragutoranije kugira ngo zonkorere ayumva ati ibintu c'est quoi ça nsubiye inyuma gatoya turi batoya cyane mama ariko arava ariko arahunga agomba gusubira iwabo yego ahajya kuri Gardino bariko barica abantu aha urabona uja bucinya Nyabagera kuri Gardino mw'ico gihe hari abasirikare benshi rero abantu baratonda umurongo baca imitwe Jesus hanyuma ico gihe mama kuja ari mutoya kwabinganirira nari mutoya sinari bwacu ubwenge ariko bimwe bimwe ndavyibuka niho ya habagira kuri we umva kugira ngo agire ente bamucumutwe ariko bageze kuri we haje haba umusirikare cyumbwe ati ngo kagore kareke ngo kagore kareke ngo kagende kazopfira iyo kagiye niho rero ngo nako kana rero niho umva amasasa karavuga ibintu biko byabaye nabi cyane umva babumaguye amazu niho mama yiyumvira gusubira iwabo karajayo umva amabarabara yose n'abasirikare n'imodoka z'abasirikare none biragenda gute ni Imana yacigaragara acagendana catwurira niyo ntuzenya n'imodoka y'abasirikare abanyene bahejeje kwica abantu turagenda urumva umutima wari wamaze kuva mu kibanza no mu Bugarama baca barahagarara barakata abantu ariko mwebwe muri mu muduga wabo nta kintu na kimwe wagize okay n'igitiga ngo ba ngo vayo wakagorewe naho kantu kawe umva urupfu mwamara rusinze turashika Igitega umva intambara ini Bujumbura niho yari ikomeye turashima Imana iraturokora hanyuma rero iyo aho akunda gacishemwo kugira ngo nerekane ko Imana idukunda Imana ikunda umuntu wayo nce nishimikiza iri jambo tukura muri Yeremiya igice cya mbere ku murongo wa 5 pito wa 4 nuko ijambo ry'Uhoraho rinzako iti ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi kandi turava muri yo nari narakurobanuye nagushyizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga maze ndavuga nti yo erega mwami Uhoraho sinzi kuvuga kuko nkiri muto ariko Uhoraho arambara ati ntaco uvuga ngo ndacyari muto
kuko nzo gutuma wese ari we uzoja ko kandi ico nzo kubarira cyose akaba ari cyo kuye kuvuga reka tugeze ngaho iyo umuntu avutse bon iyo umuntu Imana baramutoranije imutoranya kiri munda kwa mama wiwe no kuvuga ibihe byose umuntu acamo ibihe byose umuntu acamo Imana iramurinda niho haba ryaje muri vuga ngo naho zoca mu ruzi kurengera naho zoca mu ntambara nkacu zoho uwo yari Yeremiya nk'umukebanda no shamo izina rya Aroni urumva no kuvuga je Imana yantoranirije nkiri munda kwa mama wanje hariho benshi bapfuye ego barapfa bakiri bato abandi abamama barapfa ariko jewe Imana yasigiyeho kugira ngo mvuge buno butumwa bwiza muri jewe hamaze kuboneka abantu benshi bakizwa biviciye mu jambo ry'Imana mbwira abantu rero mu ntahi wanje en general novuga ngo Imana yabanye nanje irandinda urupfu gushikana none ndiko ndayivugira nico gituma iyo ndiko ndavuga Imana atabwo bafise kuko yaracishe mu ishure ryayo ndayimenya by'umwihariko uvuze yaragucishije mu ishuri ryayo tugarutse mu kuvuga ivyo bihe vy'intambara ivyo bihe waciyemwo iyo pako kuva intambara gushika uhure na sister wawe gushika habi ikintu kuvuga hari ikintu wize hari ishuri waciyemwo ushaka kutubwira ni mice itandukanye ni mice ibiri umuvyo by'ubuzima hari inyuma yuko duheje kubona na sister hari ibindi bihere naciyemo byatumye bifatanije n'ibyo byatumye Imana inyigisha okay ibikorwa nyene byivuga butumwa kugira ngo Imana igutoranye nuko hariho ahantu henshi kandi hakomeye igucisha kugira ngo ubu ukomeye nuko wamaze kuca mu bikomeye urumva ko apare navuze by'ubuzima ko Imana yankuye mu masasu yankuye abandi bariko barakata imitwe ariko jewe kakutigama kwa mutima tugasigara kimwe muri byinshi nahuye navyo muri uru rugendo aha gisagara nahuye n'abantu benshi banyanka ataje dupfuye abantu banyagiriza ibi nibi atabyo nakoze ariko kwari kugira ngo Imana iheshe cyubahiro muri abo bantu nyene bavuga ko banyanka ubu nibo bagomba ko tubonana ariko twikunda kuko sukuvuga ngo nukwishima ariko hari gihe uba irowanye n'abantu bivanye n'umuhamagaro wawe kuko iyo umuntu afise Imana yamushizemo ntagenda uko abisi bashaka ntagenda mu vyari byo byose nagiye mu Rumonge bantumiye kuja kuvuga ubutumwa mu Rumonge ntabwo nahe ndahazi ariko ndagenda ko nahuko nabaye ahantu henshi nabaye no muri Biriwara ndiko ntuzenya ku gakinga bantwaye ndiko ndumviriza audio kuri telefone yaho hantu umupasiteri yambwiye ndumva ati none ibintu byagenze ahantu ko ntako ndahatawe we ndiko ndumviriza hacaza umuntu bajya abantu bapafura telefone arampafura telefone cyambara nk'ubo hahabutse nca ndayigumya kuri ndayigumya umutaxifero acara aranganyika aramba nk'umutumba agomba guta intuzenya agakinga imodoka Imana irakinga ya mbere ushijo hanyuma ndafata imodoka kugera mu Ruziba baranshikana ndumvise umumotari umushoferi ahantu wabuhaze tereka wiheze wafashe imodoka itariyo nene gufatiya hehe we gufata imodoka ishika Rumonge hani bati none ibi bintu ndabigira gute niho rero naciye ndondera umumotari ndamwumvisha ahantu rahazi ga mumotari ndakwibutse ko nkiri Bujumbura aho na accident irabarate urahazi ndahazi imoto zirajayo arebwa ariko burira acyambwe ati ndabatwara sawa hari mu 17h 18h
ko hari kure acarondera abandi adutwara none ino bagenda ku moto ari babiri twe nta kibazo ajya mbere ngiye ku moto turi kuko ntari gushobora kuronka indi modoka agenda na bibiliya aratwuriza tugiye ashyiramo igitezi cya navanire kuri kwa tutwara gose ntabwo ko twogira accident ngo nta kibazo mbona ko bwije bwa dushike hakiri kare nkiri ko ndavuga umva tugeze muri natire ahantu atabantu bahaba hacabaho imodoka iri kirava mu Rumonge ati turiko turagenda ariko numva ntangwe mu mutwe nubwo turiko turanyaruka numva mu mutwe ari ibintu bihindutse ageze mu ikorosi ubwo nyene hacaba accident no kuvuga iyo pasteur niyo moto n'undi muntu wagakinga cyo tuhurirayo rimwe mu ikorosi ariko je numva ijwi ngo accident urumva umotari nta kintu kimwe yarazi ariko yari yotesheje je bica simba imoto iri kiragenda okay ibi bintu ndiko ndabivuga gutyo hari abantu batashobora kwitahura nasimvye imoto iri kiragenda ndiyumvira none ibi bintu bibaye ariko camba uwo hari umutama yari hagati ntabona bo muri abo twari kumwe nta n'umuntu arinzi wacha bibona ko aduduye atugiye uwo motagiye gushira intudo y'imoto mu modoka acara hamuka candudura kujisho ariko ncangenda gusimba yanduduye cyangwa nkariya mu vyatsi nguyeyo ncambera nk'utaye ubwenge kandi entreta aho Imana nkingiye aho nataye umutwe hariho bijya bihoshe sedimentaire bijya bibuye bininiya negereye ngomba kugitako umutwe basha ndiyumvira ati ncambera nk'utaye ubwenge haza abantu haheze umwanya utari mutoya bagomba kuntwa telefone kubera nari ndayifise mu minwe cyo ndumva ikintu kirankubise cyo ndakanguka bashaka kwitwara yo nkangutse ndavye mwibarabara sanga akamoto kikubevye sanga kuguru kuwo mutama kumwe batariki nkariye ndavye amaso acarakoroka cyadafukama mfukamye sinamenye n'ukungene amarira yaje ariko nca numva ijwi umva ari accident kabiri mbiyoyo yabaye ujumba yabaye nca numva ijwi ibwe ngo iki gitero cya accident cyariko kirondera wewe ati rero ndakurinze nca ndavyuka hacashwabuka abantu benshi umva ko habaye accident uwikinga cyataruki hariya bose bajyanye nta muntu numwe ariko arahema nije ndabyutse gusa kandi ni Imana yamvyuye kuko bagomba gusubira kunyiba telefone urazi yuko iyo habaye accident abantu bihutira kwiba abantu niko kuca rero mvyuka aca barayibayora baramaze uragenda kwa muganga no yadini mu ndeke nari mbabaye cyane aho yanduduye umva nubwo nasimvye imodoka n'ahantu habutse biti nshafata indi moto ariko mbabaye ubwenge butarasubira kugisha ndagenda ndashika mu Rumonge ndabaza ndasubira ndaho umotari ahantu urahazi ndahaje mbwa ati genda ukuntu ndashika hari nko mu masamoya nkishitse umupasiteri arambwira ngo ni sawa tego ni sawa ngo twebwe ngo turiko turasenga ngo habonetse umuntu yumva umutima ngo naje mu mutima warahutse ngo nitwibajije ibintu byabaye ibyo babimbajije babonye urudunduri ijisho ridunduye twe nta kibazo babaye nireka Imana yandokoye ngo byagenze gute ndabiganira bambwira ati nukuri twumvise umutima urahutse tutazi ikintu cyabaye Imana yandokoye cyadafukama baransengera mbona hatangwe kuvyimbuka wanashaka bukebaca barampa podium hewe bash ibyabaye Imana yari manifest
aho urumva wari wagiye mu ivugabutumwa wamaze kumenya kuri umuvugabutumwa wamaze gutangura kugendera mu bibango byagenze gute byabaye gari ntango kuvuga ubutumwa natanga kuvuga ubutumwa nkarunka kuri Facebook rezo sosiyo nkumva abantu bavuga ngo amen abandi bakanyandikira ngo uradufashije kuri WhatsApp ndungitse ijambo ry'Imana akavuga ati uraduhezagiye hari n'abantu bavuga ati uri kuravuga ubutumwa twumva duhezagiwe cyantanga uko sinzi umuntu pastor yari yanyumvise cyangwa ati ndagutumiye akare yo ngaho mu Rumonge ngaho Bujumbura ndavuga ubutumwa buragenda neza barafashwa n'abantu bari bafite ibibazo Imana irabagirira neza aho niho natanga kubona ati ibya bintu birakora haje yumvise abantu umwe batatu bane batanu 10 bavuga ati kuri turahezagiwe umva ko wagiye mu nze mu ibango ryawe hanyuma niho naciye ngenda rero barampa podium ndavuga ubutumwa ntabwo yari jewe ntari nkikivuga yari mwe muyera umva ko nacitse ku icumu muri kahise na accident umva ko ibi nibike muri byinshi nahuye navyo ariko ni byinshi cyane na accident iransiga hanyuma mvuze ubutumwa ikivuga haleluya gusa haci haboneka urabona mu Rumonge abararuga vraiment ariko umuntu yamenye Imana bizakugaragara yuko uri umukozi w'Imana wa vrai abadayimoni bakunga n'abantu benshi basenga cyangwa bavuga ubutumwa ariko mwisi ntudenya y'umwiza abadayimoni barazi ati uyu ni umukozi w'Imana n'urugeze ko nuru rero burya abantu bapfa kwihenda Imana niyo abadayimoni baramenya ati uyu ni umukozi w'Imana cyangwa uyu nuwigirisha cyangwa uyu uri karabicishamwo amafaranga ndiko ndavuga nkivuga ngo haleluya cyama hama kome nduru ngo cengo ngo mbaze kwica abantu benshi canda zungurutse ubwenge ni biriya byose byagiye birahurana twage turahura navyo gushika sike ngaha barabagombye kungirira nabi kora kuye ati mwisi y'umwiza barabona nk'ubu biti turavuga yego bariko barabibona navuze ati uri umukozi w'Imana kwivuga kwizina uri umupastori cyangwa uri umubishop cyangwa uri wiki ntibikenegwa ikiri muri wewe nico kigusigura yego utaravuga ho nyene biragaragara yuko ati uyu muntu umukozi w'Imana nk'akarorero je hari ahantu nari nagiye bacababwira ngo uri pasteur naje sindi pasteur ngo basinga uvuga ngo umukozi w'Imana cyangwa ngo ndabasenge atakintu na kimwe nivuzeho ngarutse rero kuyo aho mu Rumonge niho rero nkikivuga atango nteje gusoma ijambo ry'Imana ndavuga ati yaciye identify kuki nagoma mu sengere narisha abantu haboneka nabandi bajya abantu badoma hejuru cyanda basengera umva igitangaza cyari kimaze kuba ubutumwa ndabuvuga Imana iri hese cyubahiro ncambona ngo yama atake yose bya bintu byose yama accident ni yari jalousie ya Satani ariko uri mu Mana ntacyo ushobora kuba abariko baradukurikirana abakozi b'Imana ava yuko ugenda kuvuga ubutumwa bwiza wategereza kugenda usenze kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo tugwanywa n'impwemu z'ahantu ho mu kirere nukuvuga uri umuvuga butumwa cyangwa uri umukozi w'Imana wa vrai barakumenya uri wa fake barakumenya kuko abatura ijambo abasoma ijambo ry'Imana benshi sabavuga butumwa cyangwa abakozi b'Imana ariho nabikoresha cyangwa nabagomba kubikuramwo uburyo cyane cyane mu ntara za ruguru hariho abantu bakoresha ibintazi bakoresha isi y'umwiza birasa yuko umuntu w'umukozi w'Imana asenga mu muhemu no mukuri yego mvuze mu muhemu no mukuri gusenga hamwe Imana ibimenya rero mu ncamake
ivyo nivyo nahuye navyo ni byinshi ntabyo navuga ariko navuze ivyo Imana yandize muri kahise Imana irandinda no mu gihe kivuga butumwa ndayishimira nihabwe icubahiro kandi iriki nkorera byinshi yego mu buryo bw'umubiri bitangura byatangwa mu buryo bw'umwuka bw'imwemu mu buryo bw'umubiri kuko ndabibonesha amaso hari abenshi bariko baratabagwa mu buryo bw'umubiri hari nabo duhura bakambwira ibibazo nkabafasha yego ubwo rero byabaye kubera iki hari ibihe naciyemo by'ubuzima bitari bwiza bintuma ngira umutima wo gufasha abantu mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'imwemu Imana iguhezagire amen ico wobwira rero abantu bariko barakurikirana intahe yawe ico wobabwira ni giki bivanye n'ingene Imana yakurinze n'ingene n'ivyo wagiye uracamwo vyose bivanye n'intahe uduhaye ni giki wobwira abariko barakurikirana intahe yawe bwa mbere nitwaheza muze kunyimira nze gusenga ico no babwira bwa mbere ivyo ikintu ngira mvuge nico numvise ndi kuvuga ubutumwa kuri radio hari abantu batazi ko Imana ibaho ariko nababwira ko Imana ibaho kandi iyo umuntu ari muzima haba hariho ivyizigiro bishoboka ko ari abantu bariko badukurikirana bariko baraca mu bihe ibi na biriya ikintu mbere cyambere novuga ukiriho haba hari amahirwe kandi Imana ntita uwayo Imana ntiyanka umunyavyaha peu importe ibihe urimwo aho dukurikirana peu importe ivyo waciyemwo ibya byakahise bibi Imana iragukunda kugira gatatu bishoboka yuko hari abantu benshi bakuze mu bwo buryo ugenda kuzemo canke bari mu ivyo bihe naciyemo no batera intege Imana iriho Imana ni se w'imfuvyi umugabo wafakazi ndateye intege rero mu muntu ariko ari mu ivyo bihe kuko ni benshi muri kino gihe abantu bafise ibibazo bitandukanye ubuzima bubi ariko cyabo gimara bivuga ngo uko yari ari kera n'ubu ni kuri kandi aracari y'Imana uko yabikoreye bari yabakera cyangwa uko yabikoreye Aroni jewe tuvugana niko yobikorera umuntu wese ariko aradukurikirana ikigira kane nagomba kuvuga umukozi w'Imana yatekerezwa gucishwa mu ishure kugira ngo azoronke intahe abwira abantu kuko nkitangwa navuga ngo mu bikomere niho hava gukomera iyo ntaca muri bino bihe simba ndiko ndavuga ibi iyo ntaca muri bino bihe nkasenga kuko hari ibyo ntavuze niho natanguye gusenga n'imbaraga kandi ndumvwa n'Imana niho natanguye gusenga mu ndimi ko haragera igihe ndiko ndasenga amajambo ahera natanguye gusenga mu ndimi kandi niho natanguye kumva Imana ingenderera rero hari abakozi b'Imana basimba batambuka intuzenya etape niyo mpamvu rero abatambuka etape niyo mpamvu bajya abantu usanga bagikurondera ubundi bushobozi ahantu hatandukanye ariko iyo uciye mu ishure ry'Imana ukaca mu bihe Imana iraguhindura ikaguha ubushobozi buza guhindura abantu buza guhindura kucyo vuga cyose kizoguhuri nyamba ijambo ry'Imana rikurikirwa n'ubushobozi warashaka arabavuga ijambo ry'Imana baragize muri theology cyangwa bakagiga hatandukanye ariko bakaryumva nka kujya kumva ensemble mathématique ariko iyo uri mu bushobozi bw'Imana ijambo ry'Imana urungitse rigira ubushobozi kandi ijambo ry'Imana n'ubuzima cyo ni cyakane icya gatanu ugusenga nibwo buzima gusenga niyo mibereho ubwo buzima bwose nabayemo mu gusenga umva ko nakubwiye ko hageze igihe nkaba nk'agati kirebanga Imana yabanye nanje yavuganye nanje no kuvuga gushika kuva ku iyo etape yose nashitse gushikana none Imana ivugana nanje narose abantu benshi banca intege warashaka n'abapastori narosha abantu benshi
abambwira amajambo atari meza, narosha abantu benshi bagomba kuntuka, narosha abantu benshi bankinege banashaka babakizwa, ariko kubera Imana yabanye nanje nagumye umutima wanje uhanga amaso Imana gushikana none. Abantu bose bagombye kumvuga nabi cyangwa bagombye kumpagarika, ubu nibo bagomba ko tubana kumwe, ariko bihe ibindi. Cya gatandatu, umuntu wese ari mu bihe bibi, yaba wakijijwe cyangwa utakijijwe, ndamuzana ijambo ry'Imana rivuga ngo haracariho ibyizigiro. Dufise Imana iyo dusenze itwumva. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yama ibangiye amatwi ku bagororotsi bayo. Rero wewe uri kuradukurikirana irakumva, ni igihe kitarashika. Hari igihe umuntu yashingiwe cyo kuba mu bigeragezo. Hari abantu benshi muri Bibiliya twabonye bari bwiye mu bigeragezo, Yosefu kuna kuriya, ariko hageze igihe bya bigeragezo bimubera inyishu. Abari bamusuzuguye batuma ari bamubaha, bakamukomera amashi, akabaha ivyo batunga. Rero shikamushyira amanga, Imana iriho kandi iteze kugira neza ukurikirana Gospel TV. Imana ibamugisha. Amen. Reka tubashimire rero ku kanya mwaduhaye, ku ntahe yanyu, kubona mwihaye inshingano yo gushinga intahe Imana kugira ngo izina ryayo rishigwe hejuru kandi bishike kure. Yego. Turabashimiye cyane ku mwanya mwafashe. Imana ibahezagire. Yego. Nanje ndabashimiye cyane, kandi icyambere noshimira Imana kuko niyo yabikoze. Satani yari yagombye kwitambika imbere muri bino bikorwa, ariko Imana ihabwa icubahiro. Yabikoze nanone irushiza kubikora. Namwe ndabashimiye ubuyobozi bwa Gospel TV. Rero Imana ibahumugisha. Sinzi ko ari kindi tworangiza dusenga. Yego, turashaka gusenga. Imana ibahezagire. Abumvise nta Imana ibahumugisha. Ndizeye ko hari abantu benshi bazofashwa kuko ndavyumva muri je. Kuko kenshi sindiko ndirata, iyo nsenze canke iyo mvuze ikintu muri jewe umutima wanjye ndumva gishika ku bantu. N'igihe mba navuze ubutuma ndumva ko ata kintu kigaragara kizagaragarira ku bantu, ariko ndumva iyi ntahe canke nibo buhamya canke n'igishinga ntahe hari abantu bazofashwa. Reka dusenge, tunasengere n'abantu bari mu bihe bitari vyiza barahari. Tunasengere n'imfuvyi n'abapfakazi, tunasengere n'umuntu wari wese dawe. Mana turagushimiye, tuguhaye icyubahiro, urabibereye. Yeremiya yambwiye ngo akiri mu rusoro mu nda kwa mama wiwe wari umuzi, nkuko nanje warunzi nkiri urusoro. Haleluya. Icyubahiro ni ikiwawe ibihe bitazoshira. Ndagushimiye kwintahe isohotse. Ndabigushimiye mwami Yesu, kandi ndagushimiye aho ugejeje ukora. Ndagushimiye ivyo ugejeje ukora ku bugingo bwanje. Ndagushimiye no kuba abanyimenyesha amakuru, mu journaliste, yaba mu cameraman. Ndabasaba umugisha uva kuri wewe kubyo bakwifuza ko. Waravuze ngo icyo nzokwatura cyose kizoba kuno. Ndabasaba umugisha. Jambo ryawe rivuga ngo musabe icyo mushaka cyose kizobabera kuno. None ndaza hari ibyo bagushakaho, ndongowe nawe ubibahereze icubahiro kibicawe. Ndagushimiye rero mwami, ndagushimiye kubw'ino ntahe nsengeye umuntu wese aza kuyumviriza. Haleluya. Oh haleluya. Sengeye umuntu wese aza kuvyumviriza.
uze kwigaragaza mu buryo ubu na buriya akifungura iyi video. Halefosi paya foto mu izina rya Yesu. Agifungura umuntu wese aza yumve yari afise nk'ibibazo bihindutse, apfakazi, fuvyi, abatagira ibyo kurya, abari mu madeni, abafise ibibazo kanaka, kuko ni benshi. Ndabasengeye uko halefosi paya fotaya uko wancishije mu bihe bitari vyiza, gushikana none nkaba ndi mu bihe vyiza, nkabashima izina ryawe. Ijambo ryawe riravuga ngo ntaho utokura umuntu kandi nta naho utomushikana. Ndasengeye umuntu wese, haleluya, umwiyereke mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, katika jina la Yesu. Sifiwe Yesu. Turabona neza uko ngene Satani yari yafushe, ariko ndasengeye umuntu wese, bwari ubuyobozi bw'iteleviziyo, abantu bose bariko badukurikirana, ukuntu umuntu wese afise ibibazo bitandukanye, umwiyereke Yesu, kuko akenshi wewe tugenda tukubona mu mirimo itandukanye. Hari abantu benshi bamaze kukuvaho bivanye n'ibihe barimo, ariko ndabasengeye umuntu wese, cyane cyane abakurikirana imbonesha kure iyi TV, ubiyereke. Ijambo ryawe rivuga ngo iyo dusaba twizeye ibyo dusabye twabihawe, kuko ijambo ryawe rivuga ngo wama ubangiye ugutwi kubagororotsi kwagusaba. None rero ubane nabo, ubane n'umuntu wari we wese, cyubahiro kibi cyawe ibihe bitazoshira. Amen, 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 amen. Bakunzi ba Burundi Gospel TV, turabashimiye mwebwe mwashoboye gukurikirana ino ntahe. Turizeye neza tudakekeranya ko hari ikintu kidasanzwe izokora mu buzima bwanyu. Mubandanye mudukurikira, musigemwe commentaire. Murakoze.